Say thank you. You're welcome. Hi, baby. Sinshaka man. Ndirakumisha. Anshabuja. Kushabura nizigera bigutesa. What did I do? Umwanya. Yeah. Thank you. Umwanya nyine. Numva nashaka kuvuga. Oh, you need space. Yeah. Okay. Should I like? You don't want to see me? Kuma. Hello guys. Hey, beautiful people. Natwe kombe guys. We are back. Kandi tumeze neza turi en forme. So, tumaze igihe tudaposta umwe muri twebwe yagize ikibazo. Ariko ubu tumeze neza. This individual. Okay, nari ngwaye so gabo umeze. Praise God, ameze neza. Nabaye likide. Ego byarashitse ndaba likide kuri Solid yagiye. Ariko Solid is back. Okay. Yeah, so zina ryanje ni Solid, murabizi. Belize kuri bashasha mutari bwatubone. Yeah. Abari hasanzwe nawo bizu. Kwa bizu ni wande jenyen. Aya, nama bakunzi bawe. Yeah, yo bizu dance. Bizu ni wande jenyen. Ngeza gufuha kandi ndashavuye. Mari no. Biranshabuje man. Sorry baby. Oya naso. Abakunzi bacu kuri YouTube na Facebook ni kurafuye. Nanje ndazibaye baba. Bahe. Dressing forward and umuntu I'm open minded. Nza n'uyu mugore wa kabiri. What does that mean? Jaro uri. None kuvuga ngo ndaba none zirabandi. Batabizu no habagabo. None kuramutse ni henda hari aho cyane se bana hayo mugabo. Uwo zihaye abagabo. None je nzo nozi habagabo. Nozi habagore. You go. So the things bituma abantu bashwana bapfumunu. Urofa amatiko adashobotse. So no musikintu ngomba kuvuga nako twari babwiye murabizi twebwe dushaka yuko tuba abantu bazana impinduka inyishu ku bibazo by'amakupure cyane baba bubatse n'abatubatse n'imiryango. Rero sije twagomba tuvugane kuno munsi kandi no musi nibaza ko tutaza gutera. Oyo no musi niduteba. Iyo dutevye ni ubavuze cyane. Okay. No musi uvuge make. Okay. So, sije twagomba tuvugane ko ni gihe umuhungu n'umukobwa cyangwa umugabo n'umugore bashwanye umuntu umwe muri ikintu batumvikana ko bakagira nyine agatansiyo. N'iryari ukwiye kuvugisha uwo muntu yagushavuriye kuko kenshi ari gihe usanga ari umupartner umwe yashavuye. N'iryari ukwiye kwaprosha uwo muntu, n'iryari ukwiye kumureka akaba wenyene. Nico kintu tugomba kuvuga nako. So sinzi yuko madame ngaho wewe yoba afise ide y'inyishu kuri ico kibazo. Osi n'igituma abantu baba bakeneye space. Donc nk'ubu washavuye ukaba ukeneye space canke ukuntu umwanya umara kugira ngo waproshe umupartner wawe. Yeah. Thank you. Dewe ko ndavyumva icyambere abantu turatandukanye nitujera amayemoseco kimwe. Hariho abumva ikintu kitameze neza genre mucumuye ko mushavuja shayumba yo confront ubwo nyene. Bivugane wambabaje wagize iki hari abandi bibagumamo arabanza akaguhagira chance imwe urumva akabifata ibisanzwe aguha igihe ugati ubukira kabiri uzobisubiramo ubukira gatatu hama kazoza ku explose. Abantu bajira ama emotion gutandukanye. Twebwe twitanguriye nk'akarorero ubuye bishise tukagira conflict canke
akagira akantu nyine tukagongana which biri normal kuko turi abantu ntiyama yakoze ibintu uko ndabishaka nanjye sinama nakoze ibintu uko abishaka. Twebwe icyambere ni uko turi team turi equipe imwe. Twebwe twitanzeho nk'akarorero uko vyama bigenda iyo bice tukagira conflict cyangwa akagira ikintu tudahurizako. Sinovuga yuko ndi umuntu wa mbere sije mfati ya mbere kugira ngo ndamubarire nti ebere gawanshavuje wagize iki mugabo kameme habaye amasinyi. Gusa ico twihanye nuko twoza kubwirana nabi gutukana tutangure urazi gushavuzanya uko amajambo w'ugiye umuntu nubwo yo kubabarira arakubabarira Jean kaguhimba bazi mugabo ugiye umuntu ntibagira amajambo bamubariye biramuguma ku buryo nakubera yuko hari amajambo nabarire nkiri muto ubwo ndi ujya muntu ndamukunda mukuri ndapresse ivyo yankoreye mugabo ndibuka ijambo umunsi n'uyu yarimbarira amajambo afise uburemerezi ifo kuraba uno muntu ko niko ndamubwira amajambo mbega biramubabaza gute canke afise asigura iki ku buzima bw'iwanje. Twebwe turi equipe urumva ubu unye kuntu dusolvinga ibibazo ni ku neza ya mariage yacu kugira ngo ntidusambuke tunasambuke urumva kuko tumaze umunsi teko turavugana hari ibintu byinshi biva urumva tumaze umunsi niko ndakuraba nabi hari icuka kimeze nabi hariho abo tubana tuba tuko tureka example mbi urumva kandi nta kintu kimwe tubona gushwana cyangwa kugumana iya atmosphere mbi muri mariage yacu nashobora ko birayungura biba biri kubirayonona. Rero navuga yuko wewe urafata ntozenya nani navuga gute urafata pa ya mbere urafata intambwe ya mbere kenshi kagarika ndabona yuko twagonganye ukunyereka tuganire dutuje tuvuge vyahereye na komsa dushobore gutahura mugaye cyo tudakora mu gushwana nyine tukane duterane tuburirane indero nabibona ni gusa ivyo onye ntivyizanye uko kera ukuntu nari imeze cyane tukiri muri dating phase ngo nari umuntu kubera nyine ntari bwashaka kwiyangaja cyane mu bintu bya relation mvuga you need past time dushobora guhebana ibiki navuga numva nagushavuje ndabona yuko utameze neza mugabo ja kuryama ejo tuzovyuka vyahetse sinashaka kudiringa n'ivyo bibazo navuga peut-être yishavuje ndetse ndazi nyine yabifashe ibintu vyadanje kandi byari bisanzwe mugabo ifa kuvalida ama emotion y'umuntu urumva uko ufata ibintu wewe uko ufata ibintu just ko ndabifata ushobora kubifata minenebwa ariko wowe vyakubabaje ifa kuvalida how you felt. ufite abantu turatandukanye kila muntu wese afise uko ameze afise aho yakuriye mushaka ko relation ibandanya tegerezwa kwiga mugenzi wawe nawe akakwiga hatabaye kwigana ko twabivuze la fois passée relation ikunda nigipasa aussi ikindi kintu ni communication tegeza gukomunika ukamenya ngene ukomunika n'uwo muntu wawe ukamenya uwo muntu wawe uko abashaka ko mukomunika tweko tuvuga ku kintu cyuko sije no munsi ni gari ushobora kwegera umuntu wamushavuje uwo muntu wawe aussi ni gari ho nyene kumenya kumureka ukamuha umwanya. So ivyo ntitugiye kubabwira twebwe ko abantu turatandukanye abantu turi ubwoko butandukanye cyane bisigura yuko nahawe ni devoir yawe nk'umugabo canke nk'umuhungu kunana n'uwo musheri wawe fiancé ho kwiga burya muri fiançailles n'umwanya wo kwigana. Hari abantu bibaza ni gufa kuja muri relation gusa ama wicarira ibintu byose vyikore no man urakora kabisa uriga n'ishure je nasanze ari rindi shure usigura yuko utegerezwa kumenya uyu muntu wawe iyashavuye abashaka gukora iki. Sinovuga ngo urumva ngo umuhango umunsi hari abantu bashavura umunsi wose ugahera
mugabo Bibiliya bitubuza imba wizera ijambo ry'Imana ngo nturakare ngo rirenge ukiratse. Rero bisigura yuko nurakara umenye yuko bifise limite, gira umwanya urakare ubabare mugabo bihere. Kandi umenye yuko uyu muntu nkuko yabivuze ntabwo muri ko muragwana, ntabwo ari bras de fer. Uyu n'umupartner wawe byashitse muraba murofansanya mugabo gerageza mutori nyishure. Sigihe cyo guterana amabombe mutangure gutukana kubwirana nabi. Mu gihe wumva ufise ishavu kabisa umengo ugira uturike n'ukuri fata umuntu wawe. Yego. Reka kuvuga kuko kenshi usanga wagiye kuvuga amajambo za regret. Yego. Reason. Nko tujambo yagenda arambwira nibuka okay ntanzigirimo muganda twibuka nk'ubu umuntu mwashwanye yagushavuje akaca kugira ngo ja kuryama ngo tuzovugana ejo vyaheze. Nari nkeneye sorry. What is that? Like nani misho gihe yari problem yawe. Ikindi uko sinatahura ugasanga sinatahura uza kwiexikiza gute kandi uzi ko nakosa wakoze mugihe utabitahura yuko nyene tadekona aussi il faut ko uri muri relation ukura ukura ukamenya igihe washavuje umugenzi wawe ukabimenya igihe wamubabaje ukabimenya kandi aussi urashobora kuri wewe kuba mu bico kintu cyamubabaje kuri wewe ataco bikubwiye mugabo eske kuri we arika gucommunica iki arika kwereka yuko vyamubabaje so bisigura yuko tegerezwa kuhaba kugira hola for the sake of your relationship for the sake of your marriage utegerezwa kwisumeta kuvuga uti umuntu yababaye rero reka ngende ndamubembereze cyangwa ndamuhoze hama ikindi reka ngerageze kumenya mbega yashavuye kubera byapfiriye hehe kuko si misi hari igihe biba bikenewe ugenda gusaba imbabazi kandi watamakosa wakoze birashika yego birashika ofete gerageza uburyo bwose uwo muntu wawe uvuga uti okay yababaye sintaho ico nakoze jewe ico nakoze it's not a big deal mugabo yasho gusa ndabona yuko yashavuye ndabona yuko ari akantu kahindutse oroha ha mugenda umusaba ikigongo osi ushobora kugenda ngo ugiye kumusaba ikigongwe canke kumubwira kumwembereza canke umwumviriza icamushavuje mwabonye ko twatanguye video ngo ugombize icamushavuje ugasanga muri umwanya ntashaka kuvugisha ntavyakeneye ntavyashaka wewe ashaka umwanya wiwe wenyene nivyo twababwiye rero yuko umuntu rimwe na rimwe abakeneye umwanya wiwe personnel avuga abazungu ni babikunda leave me alone ndeka gato abakobwa kandi iki kibazo canke abagore bakunze kugira mu maholation kandi nibaza yuko biri toxique ku muntu mukundanye w'umuhungu ubwo mubimukorera arashobora no kuguheba kumva yuko agakosa wakoze okay ikosa wakoze aragakosa gato hamukumva yuko mbabarira navuze sorry so ubuzima bubandanye none sinavuze sorry bikabihererero ukibagira yuko umuntu burya buremerezi bwo gushavura kijya kintu wamukoreka kikamushavuza kuryo biza gutwara umwanya kugira bihere kandi ofete ntuzinye kiba gikenewe so kuvuga juste pardon hari kuvuga pardon kugira ngo juste mu mwanya nkize nakora kera nganya sorry ntushaka sorry mugabo natahura rero bega nakosheje hehe iyo tahuye yuko uri mu makosa uca wirinda gusubira kumushavuza wirinda gusubira kudekona muri yanzira kandi we like okay nakosheje ndabona yuko byakubabaje nukuri pardon ikindi gihe la prochaine fois nzogerageza nikosora iyo niyo relation ibiri navuga ngo ikomeye healthy solide so guys nitwovuga byinshi kandi twabwiye ko tudashaka kuvuga amajambo menshi urashobora kwiyumvira ukavuga uti muri relation yanje vyama binshikira kenshi ugasanga two turagongana na sheri wanje mani ni wige strategy yukuntu mushobora gutora inyishu buri gihe mushwanye uko ari abantu bashwana bikaba chaotique umva bakabura inyishu kandi ari abantu bakuze bakabura nyene ngene ivyo bintu bazakuberezova bikarangira babihevye
kandi de plus mugwa mubiheba mubibika nivyo bizoza bike explosa mbere ko explosa hamejo umwe wese aca biva mu ndaca bivamo kandi nimuhebanye kubera mu mwankana ni kwera tuyigo twanye ibintu ntuziyobari jewe nahagarara kubera ikimbega je naratsa imbabazi imisi yose kubera iki ngenda kumwereka yuko nasarishije Jean yuko urabona tugiye tuntu nyene n'abagenzi barabifa kenshi kavuga nimba yanshavuje je ngenda kumusaba imbabazi nkande mugabo nimba uwo muntu akonta mu buzima bw'iwawe for nukuri uragerageza ukayi urayigwanira yego uragerageza vra so toksikeni vuga umugore wanje sonja mu menshi so guys nukuri ukurahereza naco nukuri twovuga amajambo menshi mugabo igikenewe cyane nahawe ho kwiga umuntu wawe nkuko twabivuze twatamwe tuvuga ngo umuntu niki nahawe ho kwiga umuntu wawe ukiga ukunameze kunashavura ikintu gishobora gutuma mode wihinduka nimba yarashavuye ugashobora kumugarukana kandi muri mode ntuze normal canke nimba ari muri mode normal ukagerageza kwevita gukora ibintu bimutwara muri mode imushavuza nyene wige umuntu wawe ku buryo ntumushavuze kenshi kandi osiniye wanamushavuze bigashika bibe par erreur ribikosa ikintu wisanzemo ntibibi bintu umenga wari wateguye ntugakora ibi nukuri iryo kosa abantu bamwe bari kumwe n'umuntu nimba ari abagenzi nimba ari umuntu mubakanya akagwa agakora ibintu nkene ivyo birigare kugira ngo kubabaze umuntu agushakira neza n'ukuri si fresh anye ni ku bantu ari team urumva n'abagenzi ba fresh ni couple ishaka kubandanya itera imbere bari kubashaka kubaka ikintu gikomeye bazovemo umuryango na mariage quoi urumva ivyo rero mu byo bakanka team urumva team irondera ntuzenya bahuriza hamwe urumva ntibarondera ibibasambura barondera ibibafatanya hama baze bashobore bibubaka bibandenge bibatwara imbere so ngaho mu gihe uvuga uti je I don't care simbonera like kugira ngo mishikane he aho kweri nta na effort bikenewe ahubwo ni mu bihagarika kirika kabisa twarabivuze umuntu muri kumubona ata mipango nutakaza umwanya wawe uri precieux uri precious cyane kurusha uko ufatanya n'ukawuta ugafatana n'umuntu mugakundana imyaka 3 ubona ko bitagenda ukabandanya ufyonderako ubona ariho improvement umuntu aragerageza kugira ibintu bigende neza bandanya mwigane gushika muzogera ahantu muvuga muti vraiment twari twaragwanye kabisa kugira turinde dushika ahantu kandi gushwana ntibisigura yuko bidakunda mudashobora kubandanyana oya kibi nuko muguma mushwana mukaba muri relation toxique hama bikamuko nimigire mutora inyishu n'umusi n'umwe nubwo muja kuvugisha abantu bikama biri mu bibazo gusa so turabashimiye guys mudukurikirana kandi turabibashimiye gose Imana ibibahezagirira rero ikindi kintu twifuza kurangiriza ko twarabibabwiye gusa benshi ntibabikoreye ko hariho bamwe bamaze kubikora ariko benshi ntibabikoreye ko turifuza yuko muza muraduha ibishinga nahe byanyu turabizi ko muri abantu namwe mwaraciye mu bibazo cyangwa mwaraciye mu bintu du challenge muduhe nk'ama message nimero tuzoyishirako hama bishoboye gufasha abandi bantu kuko story zanyu experience zanyu bizotuma n'abandi bantu bakura cyane kuri izi sije nyene usanga turavuga nako rero turabashimiye gose Imana ibahezagire mugire ibihe byiza bye